Turabaramukije mwebwe mwese muriko muradukurikirana twongera tubaha ikaze muri ano makuru twabateguriye duhera kuri izi ngingo nkuru ziyagize. Uburundi buzohimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe kineziterapi kw'igenekerezo rya 22 Nyakanga uyu mwaka. Uburundi ntibwoshika ku mbono y'ibihumbi 2040 n'ibihumbi 2060 hakiriho abahabwa amabanga badafise ubumenyi bukwiye. Ido nido y'ayandi makuru mu kanya. Turasubiye kubaha ikaze. Uburundi buzohimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe kineziterapi ku genekerezo rya 22 Nyakanga uno mwaka. Ni inkuru twateguriwe na Rafael Nyando. Itariki 8 Nyakanga uko umwaka utashe, isi irahimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe kineziterapi, aribwo buhinga bujanye no kugorora hamwe no gukabura imitsi. Vania Bagumako asanzwe ari umuhinga mu kugorora hamwe no gukabura imitsi, yatwiganiye icarico kineziterapi amwe n'icivugo cafatiweko mu guhimbaza uwo munsi mpuzamakungu uyu mwaka. Kineziterapi canke physiotherapy uko ntibitandukanye hanini ni ubuvuzi mu gukoresha ivyo bokwita ama massage canke ibindi dukoresha kugira ngo tuvure ingwara zifatira mu makonyero, ingwara z'imitsi, kugira ngo dufashe abantu kugira ubuzima busanzwe, kugira ngo tuborohereze mu vyo bakora vya misi yose, canke abagendana ubumuga mukaba hanini mu buvuzi bwerekeye ingwara zo mu makonyero canke ingwara zo mu mitsi. Bakunze kubita ngo abahinga mu vyo kugorora imitsi canke gukabura imitsi. Uno musi cane cane urumva n'isi yose ico bafatiyeko ni ingwara yitwa arthrite. Ni ingwara ifatira mu makonyero. Mu makonyero ahantu umuntu ashobora kugunda amaboko canke amaguru canke ahandi hose hafise ingingo zo mu makonyero, barakunda kugira ivyo bita inflammation. Inflammation rero no kuvuga ko haje nk'udukoko tuza kurwanya umubiri nawe uri kurigwanira, hari igihe usanga wavyimvye. Ivyo ni mu masentoma ashobora kwerekana n'iyo ngwara arthrite. Ukuvyimba mu makonyero nimba ari mu kuboko canke mu ngingo zindi, ugasanga haravyimvye canke hari ubushuhe uhakoze, umuntu agashobora kutaba yopfunya canke ngo agorore ukuboko canke ukuguru. Hariho ivyo bita arthrose bigize iminsi vyiyerekana, cane cane mu bantu bakuze. Bikunda kuboneka amaka menshi, akunda kuboneka ku bagore bamaze gukura, bakagira amakartirage yabo agasaza. Usure no kuvuga uko imyaka igenda iragenda umuntu. Nico kimwe n'imodoka, murabona imodoka uko ikura niko ita amapiesi canke ibura amavuta canke isaza. Uko umuntu nawe ariko arasaza, mitsi canke amaarticulation amakonyero naho hari ibihimba bigenda birasaza. Vania Bagumako akatumenyesha yuko mu ntumbero yo guherekeza uwo munsi mpuzamakungu bakaba bateguye isekeza, aho adusigurira n'intumbero y'iryo sekeza nico rizofasha. Twebwe isekeza twagiyumviriye mu kwifatikanya n'isi yose. Numva ko isi yose iriko irahimbaza makungu, ariko arahimbaza uwo munsi. Icambere twifuje ko iyo kineziterapi yomenyekana, kuko turamenyereye ko benshi bazi ko ari abavese canke ibimuga bija kwitura abakineziterapeute canke ngo abakeneye ama massage afise ububabare bw'umugongo. Ariko ni mu ntumbero yo kugira tumenyekanishe mbega ama service ya kineziterapi canke abantu baza kutwitura baba bameze gute, mbega tubafasha gute, kugira ngo abantu bamenye uwo bokwitura. Uko naho baba bafise ubwo bubabare butabwiwe bijanye n'imitsi, turashobora kubagida tukababwira tuti mwokwitura uyu kugira ngo abatunganirize. Mumenya ko ku rwego rw'igihugu uwo munsi mpuzamakungu uzohimbazwa kw'igenekerezo rya 22 Nyakanga uyu mwaka mu gisagara ca Bujumbura kuri Hôpital Roi Khaled. Uburundi ntibwoshika ku mbono y'ibihumbi 2040 n'ibihumbi 2060 mu gihe hariho abakironswa amabanga badafise ubumenyi bukwiye. Bishikirizwa na Faustin Ndikumana arongoye Parsem. Mu kiganiro ishirahamwe Parsem rijeje gukeburira abarundi guhindura ingendo, ryagiriraniye n'abanyagihugu batandukanye, hagiye harashikirizwa amakenga yotuma haba inzitizi mu gushika ku mbono y'Uburundi y'igihugu cifashe
mu mwaka w'ibihumbi 2040 n'igihugu giteye imbere mu mwaka w'ibihumbi 2060. Bimwe mu vyashikirijwe harimwo abashingwa amabanga atabumenyi bukwiye babifitiye. Gutora ivy'amatora no gutora abantu babashoboye, tukaraba abashoboye akaba ari batorwa. Ubushoboye ntiturabe ivyo bintu vyo guteka imbere, bagenda guteka imitwe kugira ngo sinzire babivuga mwibana vyo gutangura ibintu ati guteka imitwe. Ivyo raba umuntu ashoboye, uwashoboye aba ari we aje imbere aba ari batorwa. Ivyo vyakangana wa mama ko ivyo duhuriyemo canke ivyo dushobora gufashanya, ivyo tukabereka gutyo rero ntitwoheza tugatera intambwe muri iyi ntumbero y'umukuru w'igihugu. Faustin Ndikumana arongoye Parsem yishura agira ati: zari numve disposition zo muri constitution zakati ziho umukuru w'igihugu ububasha bwo gushinga amabanga yose umuntu abona bishoboye, atiriwe araraba ibintu by'imigambi. Urumva bavuga uti naho ibo mushikiranganje canke buramatari cyane n'umushikiranganje wa mbere mutore aho umubonye ashoboye gukora kuko ni poste politique ntiza gutandukana. Poste politique ntiza gutandukana. Umudirekteur w'ishuri ni tekiniki, uwo mu bindi bihugu na ministre wa santé n'umutekinisi umuganga ushaka politiki ya santé nziza ariko n'umuga poste politique kumbere ubu zika kenshi ari ibijya bya ministre de l'intérieur cyangwa buramatari na musaza asiye musaza kwa poste politique cyangwa mugabo nk'ibyo bakunzeye iterambere mu ikobine, abashaka iby'uburimyi, abashaka gutunganya nk'imigambi ni komino. Nawo ushobora kurinda kuraba umuntu yamirise mu muganga. Ico kiganiro catunganijwe n'ishirahamwe Parsem mu ntumbero yo gushigikira imbono ya leta y'u Burundi bwifashe mu mwaka w'ibihumbi 2040 n'Uburundi buteye imbere mu mwaka w'ibihumbi 2060. Inyuma yaho ikigo BBN kigabishirije amasitasiyo atanga igitoro kidakwiye, hasubiye kwibonekeza imyidogo mu bagendesha imodoka zica amafaranga bavuga ko baronswa igitoro kidakwiye igihe bagiye kunywesha. Ni inkuru twateguriwe na Benoît Sindayigwanya. Abagendesha imodoka zica amafaranga mu gisagara ca Bujumbura baganire n'imbonesha kure BTV Burundi kuri uno wa 8 Nyakanga 2023 baridoga ko hasuye kwibonekeza amasitasiyo amwe adatanga igitoro gikwiye. Amasitasiyo tunasha kubitoro rero hari amwe usanga adakwiza. Bigiye kunywesha igitoro kagusha igitoro c'50 ugasanga bura litiro zishika 5 nyene. Bari ubuhombe budasanzwe nabundi abakiriya basigaye bidoga ko tubacamera menshi ata mikoro bafise. Bavuga yuko imishayi itaduze yaho ibintu biduga ntushaka kwadugiriza. Usanga dukora mu buhombe rero. Kwe imodoka za transport nta kindi kintu bucunze, nta yindi nka bucunze. Biko agenda mu barabara bisaba yuko uzuramya ati imodoka yanje ikamera kuri ibi itangwa iya kuri ivyo uraja ku mekanisi. Rero ngiyo umwe ku station yiba, aho ama station yiba kandi akora mu gihugu kandi benshi banayazi usanga bayahunze. Utayimenye ukaja kuyinywesha ko rero usanga muri iyo minsi yose isomera ko iheze ukorera busa. Izi modoka za transport nshaka kubesha station y'ibiti babo wayibonye nawe twa amafaranga yiza kunywa ugenda uyazo wimuhira. Bagasaba leta ko yosubira ikabarabira ayo masitasiyo ntibaje baribwa ku mugaragaro. Bisaba ko leta iduha ibintu bimeze neza. Ona noza kugura ikintu gikora station ku mugaragaro ikakorera mu gisagara cyangwa mu gihugu. Twatuzi yuko leta ibizi ipima neza. Rero usanze dupimiye nabi rero tutamikoma kuri leta kuko niyo abantu ntibotwa ku mugaragaro hariho leta. Aho mwomenya ko ivyo bisuye kwibonekeza inyuma y'amezi make ikigo kijejwe kugenzura ubuziranenge BBN kigabishirije kikanugara amwe mu masitasiyo atitwara neza yo mu gisagara ca Bujumbura. Abadandaza b'isukari barafise icizere ko igiye kuboneka
inyuma yaho umukuru w'igihugu agirishirije inama abadandaza isukari n'abajejwe intwaro abamenyesha ko ico kibazo agiye kugihagurukira. Ni inkuru twateguriwe na Jules Verne na Kimana. Nyuma y'aho umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye avugiye ko ahagurukiye ikibazo c'isukari, abasanzwe bayidandaza bayaza n'imbonesha kuri yanyu BTV ibasanze ahashikira isukari itangwa mu gisagara ca Bujumbura, baje kuraba ko bari ku ntonde z'abadandaza bazohabwa isukari. Bavuze ko bafise icizere ko igiye kuboneka kuko aho bigeze biriko bikorwa mu muco. Tugira inama Igitega n'umukuru w'igihugu, ivyo umukuru w'igihugu yashikirije tubona biko bigenda neza kuko ibintu vyose biriko bija ku rutonde. Turindiriye kumenya uko bagenda batanga amatoni angana uko angana, mugabo kuva inama y'umukuru w'igihugu ibereye Igitega ibintu biko bigenda neza. Ni ukuvuga ngo bamaze kubona abashoboye kuja ku mariste baca bashobora kugabura amatoni bashobora gutanga ku muntu wari we wese. Sinibaza yuko bashobora guha umuntu atabifitiye uburenganzira canke adafise amahera yo kugura iyo sukari. Nibaza yuko umudandaza wese aza afise ubushobozi bwo kurangura ari ku rutonde iyo sukari barayimuha. Nibaza ko bigiye kugenda neza, turacarindiriye ko ibintu baracariko barabigira ku murongo. Ubona ko vyigeze kuba bitameze neza, mugabo ubikora bariko babishira ku rutonde kandi twizeye neza ko bizogenda neza. Turavye aho bigeze kuva inama y'umukuru w'igihugu ibaye, turabona ko ibintu biriko biraja ku murongo neza. Ubadandaza bamenyesha ko bigiye kugenda neza kuko bizeye abategetsi bafise. Twe dusaba yuko abashinzwe iyo sukari muri Sosumo kugira ngo bigende neza ivyo umukuru w'igihugu yashikirije, ayokorana n'ababijejwe umukuru w'igisagara ca Bujumbura nawe nyene abirimo, kandi tubona biko biragenda neza. Umukuru w'igihugu ivyo yashikirije, umukuru w'igisagara ca Bujumbura nawe akabishira ku rutonde rwiza. Twizere ko bizogenda neza ibintu vyose. Ego nta nyambo ibura gahonzi, ariko turizeye abatware dufise. Maire de la ville turamwizeye kuko subwa mbere ashira ibintu ku rutonde. Twizeye yuko bizogenda neza kandi mu ntara zose atari Bujumbura gusa. Ikibazo c'isukari twizeye ko kigiye kuja mu buryo atakibazo kizosubira kubaho. Mwomenya ko abadandaza bari ku ntonde z'abazohabwa isukari ari abari bitavye inama umukuru w'igihugu iheruka kugirana n'abadandaza b'isukari iheruka kubera mu ntara ya Gitega. Bamwe mu bakoresha igikoresho gifata amasanamu drone basaba ko ico gikoresho corihishwa mu mafaranga y'amarundi. Ange Negrita Irakoze yadutohoreje iyo nkuru. Inyuma y'aho ishirahamwe rijejwe ivy'ibirere Autorité de l'Aviation Civile du Burundi rifatiye ingingo yuko igikoresho gifata amasanamu yo mu kirere drone ko kizora kiriha, umwe asanzwe ari umuhinyanyuzi w'amasanamu Sibomana Landry benshi bazi nka Landry SP, avuga ko iyo ngingo batayakire neza kuko ayo mahera mva makungu agoye kuronka, ariko kandi kuyirihisha si bibi kuko izoshikoreshwa n'abantu bavyigiye kandi babizi. Icambere twavyakiriye nabi kuko ayo mahera icambere aragoye kuronka, epui nko kuba client urumva clientele nini izocigabanuka kuko nk'abantu bahora bavyifuza ntibazora babironka kurya bahora babishaka. Naho musavye dufate nk'uburyo kumufatira $1 kugira ironke iryo dolari naryo nyene kizoba ari kibazo. So ku yindi side ni vyiza kuko no mu bindi bihugu barabirisha. Ugiye ngaho za Tanzania urariha hamukayiduza, nta bintu birebire biba bihari. Ni ukuvuga ni ushitse aho ushaka gukorera ugenda gusukariha epui ukakora igikorwa cawe. So ndibaza petit à petit tuzogenda tubimenyera, ariko iryo faranga naryo nyene riboneke. Kenshi bivana n'ama concept z'indirimbo kugira ukenere drone. Hari igihe uba wagiye nka ruguru ukabona ahantu hari vi nziza utegerezwa gufata nka plan iri panoramique canke ime yagutse gose, bigashika ko ushobora gukenera iyo drone. So urumva aho n'uruhombo cane ku bantu dukora nk'ama video yo hanze canke ayo ya ruguru tusa ibintu nk'ivyo. So bo nimba barinze bafata iyo ngingo sinibaza ko babona ko ari mbi. Ni nziza kuko ari ikintu kimwe izokwinjiriza leta kuko amadrone yari yamaze kuba menshi. Urumva no kugira bashireho ivyo biciro no kugira ba controle
uruja n'uruza rw'amadrone ari ngaho kuko uraza amadrone akoreshwa ibintu byinshi mu kwespionner ibintu nk'ivyo so no kuvuga ni nko kulimita drone izokoresha umu professionnel azi neza ikintu agiye gukoresha n'ikintu aza kwinjiza nayo Ngendakumana Ahmed Shabel Marial azwi nka Masterland nawe ati kuzirihisha si bibi bizana kunguko mu gihugu ariko agasaba ko boyiriha mu marundi ingingo yatunezeje cyane kandi nta nuko yanadushavuje cyane kuko mu bisanzwe drone ni igikoresho gikoreshwa mu bikorwa bitandukanye drone yakoreshwa mu bijanye na sécurité canke umutekano w'igihugu yakoreshwa mu bijanye n'igisirikare donc ni igikoresho kiri stratégique kidapfa gukoreshwa kuri kose so ama rero kuba ivyo tunganye turabishigikira ko bitunganye neza igatunga abantu bazwi kandi nabo bayitunga bakaronka na formation hama nuko irihishwa Jason bisimva ari bisanzwe ko no hanze bazihisha fanga tari make banashaka ego usanga zitunze abantu baki ku buryo abandi nabo baca bagenda gukotera abandi bazitunze nibaza ko ibyo bintu bari bisanzwe kuri jewe hama naho rero nibaza ko niba kizoba bazimvye uzobakeneye kuyikoresha azokora mu mufuko je kuganje muri ekonomi n'iterambere y'ibintu je mamona ari sawa hama naho kuba ibirishwa umfanga mva makungu atari vyiza kuko mu Burundi dukesha amarundi mundi no mu tegeko yasohotse ntivyemewe ko abantu tudanaza ibintu ku butaka bw'Uburundi dukoresha amafaranga mva makungu nibaza ko ico giciro bogishira mu marundi bagasha mu marundi kandi kuri prix ya BRB abantu bakaza barariha mu marundi kuko twege mu Burundi ntago dukora amadolari investi twidanaza mu marundi urumva niho urangurikira mu rupapuro mu Burundi ukagura amadolari kandi uzodanaza mu Burundi nico cyo nyine nusaba ko ajya bashira mu marundi kandi kuri prix ya leta kuriha ico gikoresho kikazorihwa mu mici 3 ku kwezi hakazorihishwa amafaranga mva makungu y'amanyamerika 25 ku mezi 3 hakazorihwa amafaranga y'amanyamerika 50 ku mezi 6 hakazorihwa amafaranga y'abanyamerika 100 nayo ku mwaka hakazorihwa amafaranga agera ku 150 y'amafaranga y'abanyamerika. Ano makuru tuyarangirize mu yavugwa mu nkino tukaba twateguriwe na Jules Verne na Kimana. Kuri wa munani Nyakanga mu giserukira gihugu intamba mu rugamba bafashe urugendo rwakora mu gisagara ca Douala kiri mu gihugu ca Cameroon aho bari bamaze iminsi bariko barimenyerereza bategura urukino ruzobahuza n'umugwi serukira gihugu Elios Indomptables ba Cameroon bakaba berekeje mu gisagara ca Garoua hazobera urwo rukino bigenekerezo rya 12 uku kwezi abakinyi bose bariteguye kandi bameze neza gushika ubu nta kabazo na kamwe baragira bakaba biteguye rero kuzokina urwo rukino ariko ruzobaha amahirwe ya nyuma ushobora kwerekana ko bazosubira mu gikombe ca Afrika ku ncuro igira kabiri canke bazosezererwa mu gihe rero baramuka batsinze canke bakanganya tukazova dusubira kubona umugwi serukira gihugu intamba mu rugamba subira mu gikombe ca Afrika inyuma yaho bari bagiye mu mwaka wa 2019 Sangwa Patrick icegera cy'umumenyereza mukuru Etienne Ndayiragije hamwe na Valerina Hay nabo baza gufata urugendo uno musi babanze guhagarara mu gisagara ca Douala musi wejo bazoceberekeza mu gisagara ca Garoua hazobera urwo rukino bakaba bagiye gushigikira no gutera intege umugwi serukira gihugu ayo mu nkino z'amaboko volleyball mu giserukira gihugu intamba mu rugamba hejeje gutsindwa urukino rundi rugira gatatu batsindwa n'umugwi serukira gihugu wa Cameroon mu nkino z'amaboko ziriko zibera mu gihugu ca Misiri Urundi rero bukaba buciye butakaza amahirwe ko bwashobora kubandanya mu gice c'8 gishiri ca nyuma amahirwe yabo rero akaba aciye arangira uko bagiye guha batsindwa n'igihugu ca Cameroon Urundi bakaba basigaje inkino zo kuzoharanira mu bibanza kuva ku 9 gushika kuri 15 bakaba ata amahirwe bagifise yo kuba mu bihugu 9 vya mbere mu mpera z'inondwi iganwa rya Primus League bariko rabandanya ku ncuro yaryo igira kane
hakaba hazoba inkino zikomakomeye harimo n'urwamaze kuba rwatanguriye iryo higanwa. Urukino rwaje kuba ruhuza umugwi wa Aigle Noir n'umugwi wa Flambeau du Centre, urukino rukaba rwagiye kurangira banganya igisindo kimwe ku kindi. Inkino zitezwe hakaba harimo urukino ruzohuza umugwi wa Vitaro hamwe n'umugwi wa Messager Ngozi basanga bari mu bibanza vya mbere. Umugwi wa Bumamuru nabo bakazokina urukino rwabo rugira kabiri ruzobahuza n'umugwi wa Tel Aviv iruka kuduga uvuye mu cicaro ca kabiri. Ni kuri iyi nkuru y'inkino duce turangiriza ko amakuru twari twabateguriye kuba yashikiriye ageze hagati. Tubibutse ingingo nkuru zari ziyagize. Uburundi buzohimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe kineziterapi kw'igenekerezo rya 22 Nyakanga uyu mwaka. Uburundi ntibwoshika ku mbono y'ibihumbi 2040 n'ibihumbi 2060 hakiriho abahabwa amabanga badafise ubumenyi bukwiye. Turabakengurukiye mwebwe mwese mwariko muradukurikirana. Dushimire abadufashije kuyatororokanya. Mubandanye mugira ibihe vyiza.